bakunzi ba Bookimun TV dusuye tubahe ikaze kuri TV yanyu kuri TV yacu ya Bookimun TV ndetse n'ikiganiro inkuru shure. None munsi tugira tubikore nkuko sanze tubikora ariko dufise umwe mu basore canke mu bagabo sinzi araza kutubwira abizamwe neza ndetse yabijemwe neza mu muziki ndundi muri no misi arakunzwe ndetse no mu misi heze yarakunzwe abandanya kubikora ku munsi afise inkuru shure nawe agira tuganirize today. Ninde muramubona kamandi ndamusabe afata kanya abaramutse na way kinawe kubera ko bose turi kumwe hano naho turi mu bibanza bitandukanye ego bikariya kana we kavuye bo iyo kavuye sishobora kuvuga ngo itariki kanaka kuko ni ibintu bisanzwe bindimwo kandi n'ikintu caje kugira ngo kigaragaze yuko twese turi mu bintu dushoboye atano umwana nigwa ahubwo ikine bwari cyo gishoboye kunanirwa ariko umuntu uwari we wese ku giti cibashoboye genda kuzi nka MB data ariko niyo mazina y'abavyeyi oya amazina bo ni nka abbreviation yayo MB ni kuvuga ni Moise Butoyi ko ndumwana wihasa mu muryango w'abana 12 ama nkaba ngirindwi ya umwana wihasa buri ego Jendi Butoyi bukuru yitwa bukuruza shere ariho ego hama data bo data no kuvuga na Madone yego ushatse connecta aho wishakiye hose kuvuga ngo mandi connecte da partage ko wifi byose uko bishatse. Wiyumvire gute guhuza rero MB na data ako ka data kace kaza ko gute bo kira kintu cyose kivana n'umwanya umuntu abarimwo kivana n'umwanya umuntu abavuga ati James umwanya nshitsemwo ndiyumva yuko umenga no bandiki ikintu canke nokora nk'iki kintu uko bishatse kuba Butoyi yavukiye mu Gatumba komine Mutimbuzi ego niho nanakuriye ego Toyi yize amashuri y'intango nayize ku ishuri bita EP Mushasha mu mwaka wa kabiri umwaka wa gatatu canja kuhereza kuri canja kubandaniza kuri École Polyvalente aho binita kuri Manyusi mu Kajaga ego uza guhereza nacenja guhereza kuri caniga no kuri de la Plaine naraheze campereza kuri ishuri gitwa CPP ego mu Gatumba yes mu Gatumba MB data genda kuza nk'umuririmbyi n'ivyo nabikubwiye ariko imbere ko tugira ngaho data yize ibiki muri secondaire bo ibyo nize muri secondaire nkaba ndumu informaticien ego hariya kuri info mubi oya sindi mubi burya kira kintu cyose umuntu arakigerageza burya ntazaguhenda umuntu ngo ikintu cyose aragishoboye kira kintu umuntu usarakigerageza mugabo ibyo ukoze bigashoboka nivyo bikugaragariza ko ushoboye data rero kaminuza yoyo bimeze gute wayize bo kaminuza sindiga kaminuza ego kandi siniteze kuyiga vuba ndacari muri kaminuza y'ubuzima amashuri arabandanya mu isi ego biri kinone tatayicigira bo kubera yuko haba hari ibintu byinshi bifata umuntu gace usangana biragoye kugira ngo ashobore kubandanya ibindi akora ego benshi turagorwa n'ubuzima sivyo turagorwa n'ubuzima hari nabo bworohera MB data kuva utangura ishure byari bikoroheye mu buzima kuri Haminervare mbega umuryango n'abakurira dusangiza bo muri make nkuko byagiye biragenda umuntu mu buzima haba hari inkuru nyinshi kandi mu kubaho ni ibintu byinshi umuntu agenda arahura nabyo hari bimuca intege hari bimukomeza mugabo mu buzima ico no vuga no shaka kubwira no bantu bako baradutegera dukurikirana no vuga yuko kira kintu cyose umuntu acamwe kiba gifise injira kiba cyo kirategura isufi gusa ko umuntu ashoboye kugira vision y'icari kararondera haranira kuba ku isi muri make novuga ko ndi nk'umwana naciye ibibazo bitandukanye mugabo singombwa ko ndabivuge kuko hari wo byo ufise ibirenze gusumba ibyo wanje mugabo nanje mfise ibyo wanje mbona kumenga jewe byo babindenza hari byo babire byinshi gusumba ku wundi muntu canke bikaba bike gusumba ku byundi muntu afise make navuga ko nize mu buzima bugoye situation igoye cyane level umuryango wanje nta mafaranga wari ubuze mugabo ndashe ubuzima cyane mu gihe papa yandezemwo ntiyashatse kundera nko kumenga ndumwana no bamvuga mvuka mu mafaranga oya mugabo ico yandezemwo yanyeretse kumenga byose ni byiza ko noca mu buzima bugoye kugira ngo buntegurire ikintu gikomeye kuri no munsi nko kumbura nica kuko ndabishimira papa wanje iyo atamfata nkuko yamfashe uno munsi ntuburi kurampereza ikiganiro ego bo ntiyamfashe nabi kuri iyo mwanya nabona kumenga afashe nabi mugabo muri kano kanya niho nkitahura yuko byukuri umuvyi ari yo nzira kugira ngo umwana abikintu mu buzima kuko ndafise abandi tuvukana ndafise nabandi batandukanye sinovuga ko bafise ubuzima bubi oya barabaye ubuzima bwiza mugabo
kuri jewe kira muntu wese avuga ikimuriko mugabo novuga ko mu kwiga narinze ngera natanguye umwaka wa gatandatu umwaka wa gatatu muvyeyi wanje ntiyarazi minervare yanje bo ikanda mbiri narungikanya nkashirako insinga mugabo ugasanga abandi baraberewe umwe asa ego usanga abakuru banje bajira maraki mugabo jewe gacu usanga nakugira ngo njira maraki njira impuzu z'ibinyoteri kwa mugabo nkisuganya kugira ngo menye ingene nshobora kuba mugabo sikuvuga ngo papa ngo yamfata nabi mugabo ico ari karambi bamwe wenye n'uco niwe yarakize mugabo hari n'umwanya namusaba amafaranga y'ishuri akambarira ati nta mafaranga afise mwana wanje akanyereka ko ari mu marira mugabo agaruka ku mugoroba canke narengana nkasanga ahantu nkasanga yafutse imeza n'inzoga ariko asororera abantu bako baragira nkasanga mbere na bamwe muri barumuna banje barimwo mugabo byo ntibyanci intege ko navuga ati naca nkoranisha nkavuga ati bijya bintu ariko arabakorera bagi hari umusazo mbona nanje ko ntari imbwa hari umusazo mbona nanje azoregrete ku byo negeze okay nagiye gukura cyane isanga bijya ariko aranyerekana ibintu byari kunkuza mu buzima bwanje bo harageze igihe nyene mbona yo kumenga abavyeyi baranya nka kenshi kwera turabana bavuka ku mama batandukanye bo ntibyari ngombwa ko ndabivuga mugabo nigishingana ku kuboko n'ubuzima nabayemo kandi n'ubuzima mbona nk'urushure kugira ngo yigishe umuntu kuko umuntu kugira ngo agere ahageze ni ikintu gishoye gutuma umuntu amenya ingene ategerezwa kubaho bo sinovuga ngo nibanga ry'indani mugabo ndazikira abantu bose bafite imiryango bakomokamwe hari n'abatigeze bagira imiryango babaye ahantu hatandukanye harageze igihe nyene ndavuga ati nofuma mpfa nkavaho kubera yiki harageze n'igihe nshoye kwimwa n'imfungurwa ugasanga nako nafata abana ku bandi bagore nkabazana mu rugo bigaca bituma bene wacu mbona kumenga ngomba kwigira kumenga ndi hejuru ku muryango mbagwanira ibisigi nije nzova nza kubasamuragwa ariko ivyo bintu byari bindi mu kunanka umuryango wanje ko wangara nanka abantu basanzara maraso yanje ko asanzara bo sinovuga ngo na maraso yanje kuko abantu bose abantu bose kuri no na maraso yanje kuko twese tuva kuri umwe siko kandi wadupfiriye n'umwe se n'ababitahura hama ikindi gikurikira nuko mbanzi yuko umuntu mu gihe ariko arapfa n'inzara hari nabandi bariko barabisesa ni byiza yuko umuntu kuko bose bajya dukomoka ku mugabo umwe kandi twese twategerezwa kuba turezwe n'uyo mugabo umwe ni byiza ko nategerezwa kubarondera kugira ngo twese dushoye kuregwa n'uyo mugabo umwe naho je bitari binyoroheye nabona ko menga n'ivy'agaciro mugabo icangyohera nuko papa ahari nabibwirwa n'abagenzi be bakambara ati wowe bujya mu bana papa wawe yiyumvamwo arakwiyumvamwo kuko abona kumenga ufise vision kandi muri we hari ikintu abonamwo yipfuza gukuza nipfuza kugutuma uba nkuko wewe woba wipfuza kuba yipfuza kuba ikintu gikomeye je mu buzima bo haragera igihe gatera induru murazi ibintu by'imiryango ryango bari ngorane haragera n'igihe nshoye kuvuga ngo ndagiye ugasanga ndatashe muhira ngasanga ibintu byononekaye bikaba ari byo bintu nyene bica binyagira naje ugasanga ngiye muri conflict ntaziyo yazananye bo sinoshobora kubyinjiramwo cyane harageze igihe ndabandanya ndigwanako bo gushikana aho mvuga ati nimba uno munsi bimeze gutya ndabico noshoye gukora kugira ngo ejo gishoye kumfasha kugira ngo ndihe ishuri nubatse inzu yiwanje niga mu mwaka wa kabiri inzu y'icumba na salle mwaka wa kabiri niga muri deuxième primaire ya deuxième primaire kuko je nagiye kwiga nkuze bivanye nuko kera je nari mugufi nkaba ndi kinini cyane biga ntuzi ko kugira bakwandika manza bakubwira ngo ufate ukuboko gushiye kugutwe ego je ntikwashika kwagarukira hano bitewe n'ubuvyibuhe n'ubwo bugufi nyene urumva ndavuga nta kundi mugabo nagiye kwiga nyene imyaka yanjanye by'ukuri mugabo igitangaje ntangoye kwiga byaragiye biragenda neza mugabo nakora ibikorwa biremeye kandi naho nari mbyibushe mama ni wabizi nabo twakura ego mu mwaka wa kabiri mugabo aho naciye manza kwanza ndonda tibuka ndaba muremure gatoya mugabo nubwo byabaye buremure nagumanya ka baby face uko byari bimeze kose ndubaka iyo nzu narafyatuye amatafari manini ndubaka gusa kubera yuko naho nyene nari mugufi byasaba yuko ndondera umuntu ashoboye kugira ngo amfashe kugira ngo ndayiduze ndashikane hejuru kuko bambarira ngo ntashoboye kuduza ko nari nabimusavye papa ndabwiye ati je ngomba kubaka akazu harya kuko mu bwana papa yamayankubise yasanga ntaraye mu nzu iwe naraye mu kazu nubatse urumva akambara ko ariko ushoboye kwivangura ngo wikure mu bandi ni byiza ko kwinjira mu bandi mbwa nkavuga ati kuko nari mfise ikintu ko kiranyinjira kuko navuga ati uko biri kose nimba mbona ko mbaye ubuzima bubi ejo hari umunsi nzobaho ubuzima bwiza nama nipfuza kugira ngo ndabe ikintu cy'agaciro cyo shobora kumbamwo amarageze igihe iyo nzu ndayubaka narayubatse mbwa nayubatse imyaka 2
imyaka ibiri nayubatse imyaka ibiri narayubatse ubwa mbere ndayigeze hagati imvura iragwa hasi yose kandi ndavuga ati sishoye kuva hano mugabo mu nyuma ndavuga ati okay nimba uno munsi bimeze gutya reka nsubire kandi nubake ndayubaka Mutama arandeka ndayubaka ndayiduza iyo nzu nayibayemo kuva muri wa kabiri ndayubaka ndayisakaza ibyatsi by'ukuri inzu ivuye n'umupanga yaranyirukako ati inzu yawe wampaye sinzi irava ngira ngo niburi imvura niho ikubira kugira ngo imvura wahavuye umupanga ego narayubatse ndayigira neza vraiment bo ndagapodora neza nubwo bitari bikwiriye iby'umwana nyine ego mugabo ntibyasa n'iby'abana ko yari inzu nini salo yari ya 4 metres sur 4 metres urumva ko yari nini urumva nari naciyahuriye ko nyine ndagikora kuyisakara neje nayisakariye mugabo ntibyari by'ubwana nyene mugabo nkavuga ati ibintu si by'ubwana ntegerezwa kuyikora uko biri kose ntegerezwa kuyikora barayigupangiye ngara bo bari ico gihe bari bayimpangiye 7,000 ntiyari make narashoboye kuriha ku ishuri nkashoboye no kugira mugabo byarangora kugira ngo nshoboye kwigurira ikanda mbiri cyangwa kwigurira ibutura mugabo Mutamico yamfashe yarangurira uniforme n'amakaye ivyerekeye n'amafaranga y'ishuri kuko yarambwira ati nawe uri umugabo gerageza ugira hari umwanya nashoboye kuba ko mu ntango mbere ko nkoriye ntuzi nakora amaradiyo narashoboye gukora iradiyo nkayisambura nkayikora ubundi bo ugasangana nk'iradiyo yapfuye ndayirepa irakoze kandi ndashika ku rwego rwo kububina amabafre nkabubina bafre nkaje nkayusura nko bushashe igakora kandi nkayitangurira kuri fondation igakura ikabibafre ikavuga neza ntangura kubona kumenga abantu batango kuza kunshorera nkaronka biziga bo ntibankorera ngo bampe bikwiye ko bavuga ati uyu mwana ntacagize ngeze gwo gukora amaradiyo ziziga ete zitangura kunyonona ntango usanga ni nagwaye masinisite ko nagwaye nk'ibitoya ndavuga ibi ndabivemwo canja mu byo gushushanya maze gushushanya canda kabishuri canje kwiga mu mwaka wa 3 ahantu bita kuri Manyusi mu Kajaga ngari shuri ry'abantu ry'abalema nukuvuga twaritanguye mu ntango ndagenda campura n'umugisha ndiga ntanguye kwiga mbona kumenga baca bazana ibintu byo kudesina amadesiano we kugira ngo bagende kwereka abana hari urazi ko bo umugishungwako chansanga uniforme bari bazanye kuzipima zagugwa 20,000 chansanga agenda zironse ku buntu kibazimpereza ku buntu nuko dese yanje bimaze kugenda mwe nuko baca butegeka mu directrice kugenda kunyandikisha muri competition yari kirahaba ya concours de dessin yari organizwe na UNICEF chanda ivamo wa mbere maze kuba wa mbere naronse envelope tere y'amafaranga make nabwo ayo mafaranga nayaronka nkaca nongira nkayazanira papa harageze igeka bo ngira yanyeretse yamaze guhera mugabo ico ndico cyo yaragera we ntiwigeze unaraba bo sinigeze ndanaraba mugabo agiye kunyereka yanyeretse 600,000 niyo mafaranga yarasigaye mugabo navuga ati jecho ndiko ndakora no kugira ngo nkore ngende ndabice nofashisha abandi kuko indoto yiwanje ko kugira ngo ubuzima mbayemwo ntihazogiye sinzogigire mbona uwundi mwana bubayemwo ariko ibaze ko kuno warubanye na papa wawe uvuga ati namundi ntanamfashe neza kuko kiri umwana ivyo ubivuga kubera ubona uwakuze uvuga ati yaranteguye ariko kiri umwana avuga ati mfashwe nabi umutima wo kwiyumvira nk'iyo envelope kuyizanaga amagama no muhira waruvuye bro so kuvuga ngo nari mvuye hehe bo ntiyari baye envelope ya mbere bo byarabandanije ibintu birakomera ndiga ndagenda ndabandanya kuko je mu buzima bwanje birango kugira ngo ngirire inziga umuntu urapise kunkoshereza ubunyene akaba ari ngaruka nkagusaba imbabazi sindabyiyemeye ko mugabo bibaye ngombwa ko ndabivuga gusa ni kubera nzi yuko umuntu afise gukora ikintu ntiyitahure mugabo umuntu afise gutahuza mugenzi we bivanye n'ingeso yiwe bo kandi naratahura yuko bibiri tugira yuko umuvyeyi ni nk'Imana ya kabiri siko kandi urumva nta muntu ashoboye kurakira Imana ibyo tubyumvikane ko kandi nanje bose ndabafata nk'Imana ndabafata nk'abavye kuko Imana ni imwe rudende ko ninze mvuga ngo ni Imana nabo mba ndiko ndabasenga ntibishoboka hama harageze igihe birabandanya baravuga bo birahera natanye male nyinshi cyane z'ibikoresho by'ishuri mugabo sije nabitanye mva je naboneka ko umenga nagiye guhiganirwa ishuri byose byashika ku ishuri bo nkaryoherwa no kubona abana kirumwe abaye wa mbere cyangwa abana babuza amakaye nkabona ko bapokeza amakaye je nagiye kuyakorera nkavuga ati wow ibintu nkavuga ati iyo nindugumba yanje ndiko ndabona ibintu biko bigendeka neza bo harageze igenda ba celebrate kuri iryo shure gushikana mvuga ati oya ibintu nibishoboka bo haragera igihe biraba kandi ntangura gutumirwa mu material akomakomeye mu ruganda byo kuvuga ngo gufasha abana byo kuvuga ngo agateka kazina muntu bo baza barantumira nza nisanga nongeye kandi guhabwa kandi kagrade kari hejuru gato yako kugira ngo mvugira abana bo muri ico gihe naratahana envelope tari y'amafaranga make nashoye gutahana nka $300 $200 cyangwa muganda yazanye yonyene nashikanira mutamu mugabo rero gace sangana kugira ngo ndayatore nayatoramwo nta n'impuzu nayagurirwamwo
ego nimba nagurirwamwo impuzu wasanga bamaye ibintu nyene sinzi impuzu utoshoboye guseruka ngo ugende bwira harageze igihe nshoboye kuza ndagenda mu manama n'aba vice president na president sivyo kubesha byarabaye ivyo umukuru w'igihugu ego umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ukuvuga harageze narigeze kugenda mu ntuze ndi kumwe na Gabriel Nisezerana mu Ruyigi ego mu Ruyigi n'intuze yabereye kuri stade ico gihe narahawe ijambo kugira ngo ahejeje kuvuga ijambo nanje narahawe ijambo nshoboye kuvuga kuko nari nkuserukira abana muri UNICEF hama haragera igihe biraba kandi haraba ensemble yagiye y'abana biyongera kandi barazana concours de dessin kubera je nari nayitoye umwaka uheze nongera kandi ndagenda ndaserukira abandi bana ukuvuga bicaye imbere bakuru nanje nategezwa kwicara imbere kuko nanje ndabafise ico ntegezwa gushikiriza hama birashika president dutuma ko kugira ngo ashobore gutanga ubushimwe ku byabaye bona hawi radio nshasha nongera mpabwa na envelope mengari ya 600,000 sinzi nimba itari ya 500,000 sindavyibuka mva ibyo byose ni ibintu byagiye birashikira byagiye biraho ibintu byiza kuri jewe ibyo byose byagenda biranyibagiza bwa buzima bwahabaye mugabo kuri jewe maze kubona mutama wanje ibyo ari karanyereka ingene bigenda biraba kuko yakinyere ku mutima akamfata nk'abandi nari kwiyumvira yuko ico kintu cyoshoye gushoboka mugabo ntibyahereye muganda nifise ikintu kimbuza amahoro wari umuziki harageze igenda avuga ati ndabigenze gute nimba amafaranga ntari ko ndayaronka ndavuga ati sawa mutama n'amafaranga namuhaye yanje numva ntigeze yipfuza kugira ngo ashobore kumfasha ikintu na kimwe harageze igenda avuga ati inzu nifasha kugira ngo ashobore kwiga kubwa kuri iryo shuri nace ntangura kwiga for free no kuvuga ndatangura ndavuga ati je ngomba kuvuga kayanzurire yanje kugira ngo ndayikore neza kugira ngo azorama amahera menshi kuko ico nakora cyose afadika ko navuga ati nipfuza nanje kumva ko basi nuko mbari kirato ciza numve basi nanje yuko norenka umuntu ambwiye ati nkubu nubu biracandimwe ndabazwa no kumva umuntu yambwira ati mfasha ikina katacho office canumva kumenga no kwigiyagumba jenyene nkavuga ati nanje nzura nk'ico mfashisha umuntu nzura nkingira uko mugabo ntibyashobotse mutama ndabwiye ati mfasha basi unyongerereza ubwatsi kuko ico ginzu ubwatsi zari nyinshi ibatu umuntu afise inzu y'ibati yari ucubyumva nawe ndavuga ati womfasha ubwatsi akambara ati nzogufasha kugurira ubwatsi nzokubwira uko mbwa nta kimwe geza mfasha yarabimbarira hakugira ngo afashe jewe yacaje gufasha mukuru wanje akamubakira inzu yose igahagarara kandi nzize y'ibati kandi nkavuga ati ibi bintu bifite biriko biranyigisha ndiga ndagera mu mwaka wa 6 kandi ndavuga toya sinoshobora gupfira hano gucapa biramperamwo mugabo ndacabyibuka pole mugabo sinoba nkibikora nko nabikora kera mugabo ikintu kikuri mu ntigishoboye gupfa ari ciwa ntigishoboye byari byo wize canke kari karemana sinigeze ndabyigana na hamwe byabaye ngaho nyene kuri uyo munsi bambare ngo ngomba kuja gushushanya guhiganwa binzamwe nisanga nabikoze ego nisanga nabikoze ndavuga wow sinarinze ko ibi byoshoye kuba bindimwe urumva je sinagenda ndabide kuva kubera ko nagenda ndabibona bibaye mu nyuma birakura intambara z'imiryango ntizahera zirabandanya ngabo je nkavuga ati uko biri kose hariho umunsi nuko ndavuga ngomba guhiganwa kugira ngo ndabico nokora naje kugira ngo bikore muri 2007 niho ntangura 2006 niho natangura muri 2002 niho natangura gutigita kugira ngo ndabingene bishoye gukomera mu kazi kanje ndakomeza mugabo uko nabona ko sinabona kumenga ntibyoshoye gucamo kubera ko nabona kumenga abantu bose ni babi selo nuko nabona umenga kungene mbanye mu kibano n'abavyeyi banje nabona kumenga nabo mu gahinga niko bumfata mugabo nkavuga ati kuko je abantu novuga ko bandeze canke abantu numva ati nisanzuye ko ndabona amahoro bari bagiye banadukina n'umupira bajya mama nyene kuko muri quartier nari sanzwe ndi umuntu nkundwa sivyo kwiyemera niko byari bisanzwe biri gusa bivanye nuko naratamba umuziki nubwo ubu bitanyorohera kugira ngo nshobore gutama mugabo kare naratamba twari dufise ikundi twari dufise umuhungu w'umukuze yitwa Fikiri niwe yarariho kuko yarakoze ingoma zijya z'amasashe agagira tugatamba bari nk'abahungu bashika 6 haragerige tugatamba harigeze ku mugora tukuma repetition sanga twakubise abantu buzuye ikibuga urumva twe bari badupanze n'amazina ico geje banyita Clinton bajya abantu b'abakongomani kubera ko byari ibintu nk'ibyo gutamba zijya ndirimbo za kera zikora zari zivumye ndavuga aha sino bigarukiriza hano kuko kuririmba wasanga naririmbye ntajyana nkabona ko ngene muhira bamfashe nabo ureke sinko bamfashe nabi ariko ni ibintu biko biranyigisha kugira ngo je nzobeho neza harageze igihe nyene ndavuga ati kumuri ibi bintu ko bimeze mwene ukejo ntaco byoshobora kumarira
ariko imbere yuko tuza kugera no ku muziki umuntu araza kwibaza aho hose wari ukiri butoye ntiwari bwabe data bo nari nkiri butoye sinari bwabe data ahubwo nari ko ndaharanira kugira ngo mbe MB flow ya kuko kugira mbe MB data nari MB flow ego